Haleluya. Ndashima Imana cyane duhaye akanya keza gusangira ijambo ry'Imana. Kubw'umwanya ndabahaye intasho zo muri MINEVAM Maramvya barakomeye kandi bariko baraguka bariko baraba benshi. Turashima Imana ikobwa ariko ikiraba. Ubu hariko hariga abazobatizwa bashika 40. Haleluya. Azobari icaka igwa kabiri tubatije. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndashaka tuganire ijambo ry'Imana rivuga ngo intumbero imwe mu budasa bwacu. Un seul objectif dans nos différences. Intumbero imwe mu budasa bwacu. Turaza gusoma Mariko igice cya kabiri kuva ku murongo wa mbere tuza kurangiriza ku murongo wa 12 ariko turagenda buke buke. Mariko kabiri rimwe gushika kuri 12. Iyo tuvuze ngo intumbero imwe mu budasa bwacu nuko kenshi twama twiyumvira cyane twifuza yuko abantu bose dusa. Ariko uko Imana yaturemye turatandukanye. Turatandukanye uko Imana yaturemye, turatandukanye mu vy'Imana yashize muri twebwe, ariko intumbero y'icatumi turema yoyo ni imwe. Intumbero imwe y'icatumi turema ni kuyihesha icubahiro. Sa gloire. Twaremewe kugira ngo duheshe Imana icubahiro. Ariko ubudasa bwacu ntibukwiye kuduhagarika kuba mu ntumbero imwe. Reka ndababaze. Ishugwe riri un bouquet de fleurs, ishugwe riri kwibara rimwe. Ibara rimwe. Nta yandi mashugwe ariko atari ibara rimwe. Mbona rya shugwe, mbona rimeze gute? Ni ryiza. Ariko kandi iri shugwe rirashobora kuba ryiza je kuri jewe, ryoba ryiza rigiyemo n'ayandi mabara. Haleluya. Iri ririmwe amandi mabara rituma uburyohe buba bwiza kuko aya mabara aratandukanye kandi acakira bouquet de fleurs ishobora kuba ifise agaciro gakomeye kandi akubita ku maso. Twese ngaha turatandukanye. Umwe wese Imana ifise ingene yamuhamagaye n'ivyo yamuhamagayemwo, mugabo vyose bikoraniriza hamwe guha Imana icubahiro. Tumeze nk'izi ntoke zitanu. Izi ntoke zitanu nazo nyene ziratandukanye, mugabo izi ntoki zose zirafise intumbero y'icatuma Imana izirema. Iyo ngomba gufata ikintu nkagifata n'inguvu nyinshi cyane, nkoresha uruhe rutoke kugira ngo icyo mfashe nikimponyoke, nikinsige. Nimunyereke n'uruhe rutoke rukora kurusha izindi zose. Urukumu. Iyo ushaka gufata ikintu ntihagire ukikurekuza ukagifata n'inguvu gose, intoki zose zibwira rukumu ziti akanya nakawe. Fata cyane. Haleluya. Iyo hageze aho bavuga bati kana kambega yaje, ugomba kuvuga uti ndi hano, uduze uruhe rutoke. Uti ndi hano. Uduze uruhe rutoke. Ndi hano. Kandi uvuze uti ndi hano, n'izindi ntoki zose zemeranya ko ziri ngaha. Haleluya. Iyo hageze aho umusore agukunda agashika mu rugo agashaka gushirako ikimenyetso kugira ngo ntibaze bamutware, izindi ntoki zose zibisiri uruhe rutoke. Urutoke rwa gatatu. Sinzi ko usumba zose niko bagwita. Sumba zose. Umwigeme aca atega sumba zose, umuhungu agaca yimushira urutoke agashiramo impeta agaca yiduza, imisore yose ngahe ikavuga ngo ntimusubire kuraba. Iyo hageze ubukwe, ubugeni, aho izindi ntoki zose zivuga ziti uyu mwanya n'uwande bagwita gute? Gihugu nibenga. Abatazi Kirundi baca babisira gihugu nibenga. Gihugu nibenga aca yambara alliance, kandi iyo alliance arayigumana. Izindi zose zigenda zipfushe, zigenda zifyuye iminwa. Oyaye, kubera ikizindi zidafyura iminwa, kuko zose zigize umubiri umwe, umuntu umwe. Haleluya.
iyo ugize akabazo mu gutwi zose zibwira nde? Iyo ugize akabazo mu gutwi ugashaka gukuramo akantu kinjiyemo byihuta, ushiramo urukumu, ushiramo agatoke gato. Imana yarakagize gato kugira ngo ashobore gushikaho izindi zidashika. Ndabira mugenzi wawe uti ntidusa ariko dufise intumbero imwe. Ntidusa. Iyo mpagaze ngaha ndiko ndaraba ubutandukane bw'abantu numva ndyohewe. Haleluya. Turise ngaha ndabona nakavuga ngo nimumbwire. Ariko ngaha turise ngaha ndabona Pastor Pio nawe ariko aravuga ngo amasengesho. Iyi ndwi ni y'amasengesho. Ivone nawe ashira hasi ati turagiye gusirimba. Hari abatabishobora ariko twese tugize intumbero imwe yo guhesha Imana icubahiro. Haleluya. Intumbero imwe mu butandukane bwacu. Icyo umugwaniza akunda gukoresha nuko ahenda abantu akababwira ngo uriya ni Musa, uriya ni mumeze cyo kimwe, uriya arakugwanya, uriya ntakunda ivyo ukora kubera akora ibindi. Oya, ahubwo Satani arazi neza yuko muri ubu butandukane bwacu biduha inguvu n'inkomezi gushobora gukora ikintu gikomeye. Arondera kuducanishamwo. Amaze imyaka myinshi abikora mu isi. Yahereye ku muryango wa mbere arawucanishamwo, n'abana babo Kayini n'Abeli abacanishamwo. N'ubu icyo gikorwa aracagikora, kurondera gusambura abantu, gucanishamo abantu kugira ngo intumbero y'icyatumye Imana ibashiraho ntibeho. Ariko abamenye iryo banga baravuga ngo ahubwo mu butandukane bwacu turushirizaho gukomera. Ni nk'uko mu gutandukana kwacu ahubwo tuba abanyantege nke. Unis dans nos différences, nous sommes forts. Mais divisés par nos différences, nous sommes faibles. Ndashaka ngo tuganire iyi ntumbero. Na cyane cyane ko tugiye kurangiza umugwi canke igihe c'amase cha ministère trimestre ya ministère. Ndashaka ngo tuvugane gatonya kuri iki kintu cyuko mu butandukane bwacu dufise intumbero imwe haba ibikomeye. Badusomere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu. Turabanza kubona iki gisoma kiratwereka ibihe bitari vyoroshe abantu bigeze gushikamwo. Iyo bashitse mu bihe bitoroshe tuja tubona igihe ca kabiri, ikigwa ca kabiri tuvuga ngo Imana iguhamagara kugira ico ukoze muri ivyo bihe bitoroshe. Ica gatatu arico ndangirizako nza kuvuga ngo none niyihe somo, niyihe leçon ukura mu cigwa. Ndabasubiriremo. Ndaza kuvuga ku bintu vyerekeye ibihe bigoye, les temps difficiles, ibihe bigoye, ibihe bitoroshe abantu bashobora gucamo. Ica kabiri muri ivyo bihe bitoroshe Imana iguhamagarira kugira ico ukoze. Ico ni ca kabiri. Ica gatatu tuza kubona mbega inyuma yo kugira ico ukoze hari icigwa ushobora gukura muri ivyo vyabaye. Ibi nivyo tuzasoma muri kino gisomwa. Badusomere rero kuva ku murongo wa mbere sho ku murongo wa gatatu. Bandugirize mikro. Haheze iminsi asubira i Kaperinaumu, bimenyekana ko ari mu nzu. Benshi bakoraniraho ntibakwigwa mu nzu, eka n'imbere y'umuryango hose ababwira ijambo ry'Imana. Haza bazanye ikimuga bagiteruye ari bane, babuze ingene. Ku murongo wa gatatu gushika ku murongo wa gatatu. Haza abazanye ikimuga bagiteruye ari bane. Aha, situation ihari ntiyoroshe. Abantu bamenye ko Yesu ari mu nzu kanaka. Iyo nzu Yesu arimo huzuyemo abantu indani mu nzu, hari abantu hanze ku rugo, ariko no hanze mwibarabara huzuye abantu. Ushaka kubona Yesu ntashobora kumubona kuko abantu benshi buzuye. Sinzi kurashika ahantu ugasanga nta hantu ushobora guca kugira ngo ushike iyo uroye. Hose harazibiye. Abantu bose bari bazibiranije ntibashobora gushikira Yesu. Yari situation itoroshe.
kuko hari abantu bari bazanye umugwayi sinzi ngire bamwise mu kirundi mu gifaransa ni Paralytic ikimuga baterura ikimuga bakizana kugira ngo bakibonane na Yesu ariko hari ikibazo ntibyashoboka ko banamubisa na ambulance z'ubu ziravuga ntibabise hari ikibazo ntibashobora gushikira Yesu ariko kandi bashaka gushikira Yesu hari abamurondera kugira ngo aze agwize itunga ryawo hari n'abamurondera kugira ngo adabo imigisha ariko ntibariko barabona uri ko arahwera nyumviriza neza iyo niyo situation isi irimwo umwe wese yitwara ikivyiwe ntawe ariko araraba uri ko arahwera abenshi bariko biyumvira ivyabo bafise ama agenda yabo bafise ama programme yabo bafise ama objectif yabo bafise igituma bariko nabo bazindutse ariko umutima wo kwiyumvira uyundi nawe ariko arapfa iyo mutima waravuye mu bantu kino gihe ikirababaje uyu muntu ari ku nderuzo mugabo nta muntu numwe amuretse ngo arengane ni situation itoroshe uno munsi hari abantu uno munsi bari mu bibazo bikomeye ivyo bibazo bikomeye ni bande bariko barahindukira ngo barabe bakoresha umugisha Imana yabahaye ngo bafashe canke borohereze abo bandi gushikira aho batariko barashika turi muri periode abana batanguye amashuri hari ababanya hari abantu abo turi kumwe mu ishengero batagira amakaye ariko wowe uri kugwana n'ishakoshi ya kabiri n'igirato ca gatatu c'umwana ariko hari abonzi bakubwira bati amazindwi ataja ku ishuri kuko nta makaye yaronse kandi nta uniforme yaronse bega aba ntibashobora kuba ari twebwe turiko turazibira bifuza kubona Yesu biciye muri twebwe bakamubura nikibazo niko ndiyumvira kuko nimba turaba Kristo vy'ukuri ntidukwiye kwiyumvira ivyacu gusa ariko dukwiye no kwiyumvira n'abandi bakeneye kumubona tukareka inzira akarengana ariko situation ihari mu bihe vya nyuma nuko urukundo ruzotimba nta muntu azorondera gufasha uyundi akubwira ngo nivyanje ntibikwiye uzokwiza ryari ukwije uno munsi nawe yiyumvira ngo hari ahandi ntarashika ivyo bikazoguma gutyo tukazobura kubera umugisha abandi bari nyuma reka twiyumvire hari situation ikomeye benshi bipfuza kubona Yesu ariko none barashobora kumubona biciye muri wewe nico kibazo ukwiye kwiyumvira ndi ngaha kugira ngo namubone je nyene canke noraba hirya nkaraba n'inyuma nkabona ukeneye gusumva ibibazo mfise nkagira ico namufashije nabagatera imbere ndabira mugenzi wawe uti burya hari uyundi ari ruhande akeneye kurusha wewe kubona Yesu ico acumve abenshi no munsi turagwana kugira ngo dushike ku ma objectif yacu intumbero yacu objectif yacu hari no bashira ma objectif kuma jewe ntegezwa kuzoshikana umuriyaridi w'amahera muri banke iyo ne objectif mugabo ni objectif igize kimarira abari nyuma canke ni kunezereza ego wewe hari ivyo rero Imana yaduhezagije ikamitwibutsa ahubwo ngo raba inyuma raba abari ruhande hari imfuvyi n'abapfakazi batagira ababavugira kumbure bahora bahirwa ishure n'umuvyeyi mu papa wabo ariko aheze igihe yarapfuye umugore arigwana ko hirya no hino kadandaza utuntu hirya no hino kugira ngo ashobore gushira abana mu ishure baze bagira ico bavuyemo ariko ni bande bariko baramuraba ko benshi bafite ama objectif n'ama agenda yabo yo kuzuza no kwiyuzuriza iki ni kibazo gikwiye kwinterpera guhamagara umumwe wese mu bakristo kwiyumvira ndi mubaje kurondera Yesu badashaka kubisaba ni ngo bamubone canke shaka jewe nyene kwicikira ku ntumbero zanje byari bihe bigoye aba bantu baje kurondera Yesu ntivyari vyoroshe ko bamubona umviriza ku murongo wa 3 gushika ku wa 5 badusomere
haza abazanye ikimuga bagiteruye ari bane. haza abazanye ikimuga bagiteruye ari bane. Babuze ingene bamushikira. Kubw'ishengero basambura inzu hejuru y'ahatumbereye. Bahejeje kuhatobora, barurukirizamwo inderuzo iryamye mw'ico kimuga. Bamanukana inderuzo iryamye mw'ico kimuga. Yesu abonye ukwizera kwabo, abwira ico kimuga ati, mwana wanje, ivyaha vyawe urabihariwe. Haleluya. Muri iyo situation igoye utaronka uca kugira ngo ushikire Yesu, kandi uvise umugwayi agwaye cyane, Bibiri tubwira ngo habaye abagabo bane. Haleluya. Monyibutse abagabo bangahe? Bane. Bari bazanye iki kimuga. Baravuga bati, naho tubona abantu ari benshi, hari icyo dushobora gukora. Ntibikunze ko twinjira aha, ariko hari iyindi nzira dushobora gucamwo. Bamucisha hejuru, bagira amayeri yabo n'ingene babikora, bakura ko ikizibira hejuru, bamanukana avec délicatesse na précision, umugwayi wiwe ashika imbere ya Yesu. Ndakeneye abagenzi nkabo. Urakeneye abagenzi nkabo? Mariza mugenzi, turashobora kuba umwe muri abo. Urashobora mbe kuba umwe muri abo? Cyangwa uvuga uti, twasanze nyereka image y'abantu benshi. Desire, twasanze ari abantu igifyo mwene da. Nta kundi, urabona ko twari twagerageje. Reka basi tuzobaza uwundi munsi azobara ahandi, tutegure tugende. Ariko aba bantu bane bavuze bati, turatandukanye ariko dufise intumbero imwe. Wewe uno munsi utegerezwa guhura na Yesu, kandi uno munsi urakira. Ndakeneye abagenzi nkabo. Abagenzi nagerageje kubaronderera amazina, murantunga ntibiri muri Bibiliya, ariko ndizera ko umugenzi wa mbere, uyu mugabo wa mbere yitwa Kwizera. Mumfashe. Hari abantu nasabye bamfashe, baze hano. Umugenzi wa mbere yitwa Kwizera. Kwizera, ihute nga. Kwizera aravuga ati, ndafise umugwayi. Ingwe imbere y'abandi, abandi murindiye. Kwizera aravuga ati, ndafise umugwayi. Naho mfise umugwayi, sinsubira inyuma. Kazimanzi ko Yesu ari hariya, ivyo birampagije. Iyo bantazi yari, ariko ko ari hariya, ndizera ko umugwayi wanje ndamujana kandi ndamushikanayo. Ibinyereka hanze, ibinyereka ko bitagishoboka, ivyo naco bintwaye. Ariko Kwizera aravuga ngo, turagenda turashika tu. Turagenda turashika tu. Kwizera gute? Kwizera avuga ati, turagenda turashika. Ndashaka kuvyerekana muri image, muri visage. Turagenda turashika. Arakoze. Kwizera je no mugereranya n'umuntu avuga ngo, ibinyereka hanze byose mbona atakigenda. Baruzuye no kwibarabara, no ku muryango waruzuye. Waruzi ko n'indani bariyo. Ariko Kwizera avuga ngo, abo mbona sico gikuru. Igikuru nuko nzi nimba ariyo ndashikayo. Ndakeneye umugabo w'umugenzi ambera uwizera. Mu bihe nacitse intege, ndakeneye Kwizera. Mu bihe numva kumenga no biheba no bivamwo, ndakeneye inde? Kwizera. Kwizera abwira abo bari kumwe bati, nimurabe biri hanze, kazima Yesu ari hehe? Ari turashikayo. Ndizera ko umuntu wacu akira. Umugabo wa kabiri je namwise Rukundo avuga ngo, ntidushobora kukureka gutya. Uri umuntu wacu, naho utobufise amahera, twebwe turakujana.
kubwo wewe n'umuryango wawe turaguterura. Motivation yiwe samahera, si ivyubahiro. Ikimusunika samahera si icubahiro, asunikwa niki? N'urukundo. Ivyo dukora vyose bidosunitswe n'urukundo nubusa. Ibihe vya nyuma turimwo abantu ntibashobora gukora basunitswe n'urukundo, ahubwo benshi basunitswe niki? Gerageza mumfashe. Inyungu, ico nkuramwo. Nakuze mbona kera umuntu imodoka imushayanye yarahamagara abantu bose bakagira iki, bakaza bakayigira iki. Uno munsi bigenda gute? Nimumfashe. Mutama turavugana. Nimbere yuko akora ku muduga wavuga ati Mutama tubwire neza turavugana. Kandi ngaha harimwo ababivuga. Bariza mugenzi ati hajye we nturimwo yuko ukorera atakano tudakora. Washikiwe n'ibihe vya nyuma. Rukundo ntiyaravye amahera uyu mugwayi afise muri konti. Yagize impuhwe, agira impuhwe, agira imbabazi. Avuga ati uyu muntu ntiyoguma mu rugo gutya, ko twumvise yuko ashobora gukira. Urukundo ruradusunika. Turakeneye gusunikwa n'urukundo. Aho urukundo rwatimvye mu bihe vya nyuma, turasaba mpwemu w'Imana ngo adufashe kuvyura urukundo mu bantu. Abenshi bavuga ngo narabaye desu. Ego warabaye desu, ariko si raison yotuma tuca twigumira mu gutimba. Ahubwo ni raison itubwira ngo Mana dufashe ntitube affecté, ntitwononekare kubwo guhemukirwa, ahubwo dugume dukora ico wifuza ko dukora, kuguhesha icubahiro. Rukundo arakenewe, kandi rukundo ahari ibintu byarashoboka kuko yari essence y'ukuri. Haleluya, ni gitoro ca vrai. Simvuze ko ari iki Kongo. Ukwirikira ni gushishikara. Haleluya. Muri abagabo bane hari umugabo naho baba bloka arazi gushishikara, aguma seka. Aguma yinjira. Ndakeneye umugenzi nk'uyu aguma mbwira ati dusubire tugerageze. Aguma seka. Haleluya. Baiza mugenzi ati urihuta guhagarika wewe cyangwa urabandanya upushinga. Bibiliya irambwira Bigalatiya 6:9 havuga ngo twame dukora ivyiza ntiducobogore, kwiki gihe nicashika tuzokwimbura nitutagira iki, nitutarambirwa. Shishikara. Uyu mugabo kubera yararimwo naho bashaka kwicara yarabandanya, agaca hariya, agakoresha inguvu, agasubira agasunika, akaca hariya inyuma, arashishikara. Ndakeneye yumbwira ati ntibirahera, bandanya. Naho nagize sheke rimwe, naho nagize sheke kabiri, ndakeneye nanje uwo mbwira ntibirahera, Imana ntiraheza nawe. Shishikara. Ubishoboye umbwirire mugenzi wawe ati uzushishikare, ntucike intege, kuko uzokwimbura niyo utarambirwa. Hari umwimbu iyo utarambiwe, ariko iyo warambiwe ugaheba ugacika intege, hari aho utashika ku mwimbu. Haleluya. Murakeneye umugenzi wa nyuma. Umugenzi wa nyuma namwise guhishurirwa. Uyu niwe yatumye baca mu idirisha. Baca mu idirisha canke? Uyu niwe yatumye baca mu ibati. Ico gihe nta bati bakoresha amabuye bagashira hejuru. Uyu niwe yababwiye ati naho bimeze gutyo ndumva iciyumviro, kandi ico ciyumviro nibaza ko gihishuriwe. Iki ciyumviro kimbwira ngo inzira zose zirugaye, mugabo si zose. Inzira tuzi zirugaye, ariko hari yindi nzira numva Imana impishuriye dushobora gucamwo tugashika handi. Haleluya. Hari umugisha iyo ugendana, iyo ukorana n'abantu basenga bakarondera icyo Imana ihishura muri situation kanaka. Ibi biva mu masengesho.
hari igihe ushika mu nzitane utazi neza icyo ukora, utazi neza aho uca, utazi neza aho ubaza, utazi ingene bigenda, ariko pfukama urondera Imana. Imana imurike mu bwenge bwawe, imurike mu vyiyumviro vyawe, ihishurire ivyiyumviro vyawe. Hari ahantu uzoca abantu bagasebura baravuga bati we wabigenjeje gute? Nanje ntavyo nzi, ni Imana yandongoye. Uguhishurirwa, turakeneye guhishurirwa. Ivyo byo guhishurirwa benshi barabivuyemwo, abenshi bakoresha ubwenge gusa. No mu kibazo arondera umuntu afise ifaranga, afise umuntu azinanye na kanaka kugira ngo mushikire hahandi. Nico gituma na resultat ivyo turonka biri limite. Turakeneye gusenga ngo twumve icyo Imana iturongoramwo, ayishaka kuducisha. Haleluya. Uyu mugabo arababwira ati hari yindi nzira, hari yindi nzira, kandi ntimugire ubwoba, ndabereka ingene dushikayo. Iyumvira abagabo bafise umuntu aryamye ku nderuzo. Aba bagabo bashitse gute ku mabati kweri? Atari guhishurirwa. Abantu bamenye gute icumba arimwo? Atari guhishurirwa. Kuko ntibabomoye habiri ngo hatatu ngo bamubure, ariko barekuye neza na neza imbere yaho yicaye. Ndakeneye mugenzi asenga akarondera icyo Imana ihishura muri situation. Sindamukeneye kuri jewe gusa, ariko na jewe ndakeneye kuba usenga kugira ngo amenye muri situation kanaka ingene ndavyifatamwo. Haleluya. Uyu mugabo aravuga ati ndakeneye ko mudacika intege. Hariho kuduga hejuru, hariho gukura kw'amabuye, hariho kumanura avec délicatesse. We fata uriya mugozi, nawe rukundo fata hariya, kwizera fata aha. Ubu rero ninavuga kabiri tuca tumanukana, baca baramanuka buhoro 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 buhoro. Yesu nimba ariko aravuga ati ubwami bw'ijuru azabona iki? Ubwami bw'ijuru azabona ahubwo ikimuga bakimanukanye ku nderuzo. Nyereka image. Haleluya. Bazabona ikimuga bakimanukanye ku nderuzo imbere yiwe. Mumvirize ijambo yavuze. Mumvirize umurongo wa kangahe? Umurongo wa gatanu yavuze gute? Yesu abonye ukwizera kwabo abwira ico kimuga ati mwana wanje, ivyaha vyawe urabihariwe. Dukurikire neza ingene bavuze ngo Yesu yabonye iki? Ukwizera kwande? Kwabo. Abande? Abari hejuru. Abonye ukwizera kwabo abwira ico kimuga ati mwana wanje, ukwizera kwawe ivyaha vyawe ugize iki? Uyu yahariwe ivyaha vyiwe kubera iki? Ukwizera kwiwe. Ukwizera kwa bajya bari hejuru ntibariko baranaboneka, ariko bafise umugozi. Yesu ati ukwizera kwanyu. Haleluya. Ukwizera kwawe kurashobora guhindura ibintu vy'utizera. Hari ahantu henshi, si henshi cyane, mugabo iki kiri gisomwa kiri muri bimwe. Yesu yerekanye yuko ukwizera k'umuntu gushobora gutabara uyundi atarinze no kwizera. Kirakomeye iki kintu. Kirakomeye iki kintu. Ukwizera kwanyu kurakomeye. Ngo abonye ukwizera kwawo acabwira kiya kimuga ati ivyaha vyawe urabihariwe. Ndashaka kubwira ngo hari ukwizera. Hari ukwizera. Ushobora kwizera ntibisaba ko wa muntu yama nimboregwa ari mu rumogi, ntashobora no gusenga, ariko Bibiliya yaratwemereye yuko dushobora kwizera no gusenga twizeye, dusengera batarakizwa. Mbega tubikorera ubusa? Oya. Ukwizera kwawe gushobora kujabuka imbibe kugashikira umuntu muri situation mbi naryamye asa n'uwapfuye, ariko kwizera kwawe Yesu agakorera ku kwizera kwawe agahindura situation. Ndasaba Imana ngo abacitse intege bavuga ngo twarasenze twumva twarushe, bavuga ngo nta gihinduka, ahubwo uko dusenga tubona biba bibi kurusha. Ndashaka kubabwira ngo nimucike intege. Yesu arabona ukwizera kwanyu. Ntibisaba ko mubibona ubwa mbere, ariko kwizera kuvuga ngo naho ntabibona ndizera ko nsenga ari ukuri.
kandi akora ibirengeye ibyo nshobora gukora. Abavyizera haleluya, abavyizera haleluya. Ukwizera kwanyu sindababona nta nubabona, ntimukeneye kubonwa, ariko ndabizi ko mwizeye. Ndazi ko mushitse hano kubwo kwizera, ndazi ko uyu mugabo ashitse hano kubera mwebwe. Ibintu mukoze birakomeye, naje ntegezwa gukorera kuri uyu muntu. Aho kwizera guhindura ibihe, naho usabwa gukira atabanje kwizera. Ukwizera kwanyu. Haleluya. Munkomerera amashi abagabo bane. Murakoze. Ndakeneye kuba umwe muri abo. Abagabo baratandukanye, ariko bakoreye mu ntumbero imwe. Baratandukanye. Umwe wamusanga ari mugufi, hari uwasanga afise ibiguvu kibaza ngo nivyo biza guterura wenyene, ariko siwe wenyene aterura. Haterura umutima n'intumbero imwe muhuriyeko. Mu butandukane bwanyu murashobora gukora ibikomeye birengeye ivyo mushobora kwibaza. Haleluya. No kuvuga ngo ndakeneye kuba umwe muri abo. Intumbero yanje no kugira ngo abataramenya Yesu, abataramushikira bamushikire, babone ubwiza bwiwe bishiye mu kwizera, mu rukundo, mu gushishikara simpebe, ariko kandi no mu kurondera ico Imana ivuga ndagikorereko. Haleluya. Muri revelation ivuye ku Mana. Amen. Igice cya nyuma kivuga ngo none niyihe leçon Yesu amaze gukora ibikomeye nk'ibi, nikihe cigwa cyavuye muri iyo nyigisho? Ndashaka mu ndabire hajya munsomere mace mugumiza hirya y'image. Munsomere 6 à 12. Ariko hariho abanyabwenge b'ivyanditswe bamwe bicayeho biburanya mu mitima bati, nigiki gitumye uwo avuga atyo ararogose? Ninde ashobora guharira ivyaha atari umwe niwe Mana? Yesu amenye mu mutima wiwe yuko biburanya muri bo batyo, aca arabaza ati, nigiki gitumye mwiburanya ivyo mu mitima yanyu? Icoroshe nikihe? Nukubarira ikimuga ati uhariwe ivyaha vyawe, canke nukuvuga ati vyuka wikorere inderuzo yawe ugende? Ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mw'isi bwo guharira ivyaha, abwira ikimuga ati ndakubariye ntivyuka wikorere inderuzo yawe utahe. Aravyuka agira iki? aca yikorera inderuzo yiwe, asohoka imbere yabo. Aca imbere yabo. Nuko bose barumigwa, bahimbaza Imana ati, ntitwari bwabone bene ibi. Haleluya. Haleluya. Nsubiramwo agace ka mbere mumve neza ibyabaye. Aha hari icigwa Yesu yashaka guha abo bari kumwe. Icambere 6. Ariko hariho abanyabwenge b'ivyanditswe. Bari abanyabwenge b'ivyanditswe. Bamwe bicayeho biburanya mu mitima bati, barivugisha mu mitima, nigiki gitumye uwo avuga cyo ararogose? Mwumvise ibyo yahejeje kuvuga? Ararogose. Abantu bari bicaye ngaho bavuze ngo ni bande? Abanyabwenge bafise ibitabo binini. Nabi nibaza ikibazo, abantu bashitse ngaha gute kwe? Icyo kibazo ntaco nzi. Abagwaye bawuzuye hanze, ariko bo bafashe ikibanza ca mbere, bashitse y'imbere, bafise ibitabo binini. Mwumvise ngo bariko bakora iki? Biburanya mu mitima. Mu kirundi ciza bari muri, mu kirundi cy'igisagara, bari muri critique analyse. Ariko iyo analyse critique barondera ahubwo ikosa yokora kugira bamufate.
bicaye hehe mbe? Yesu amaze kuvuga ati ibyaha byawe birabihariwe, bose bazengurura ibitabo. Soma Abalewi. Abalewi kangahe? 24. Nsomera. Abalewi 24, murongo wa 15 wa 16. Turamufashe. Aheje kuvuga ngo ibyaha byawe urabihariwe. Abalewi 25:15 havuga ngo uzorogota ku Mana, ku izina ry'Imana, bazomwicisha iki? None mwumvise icyaha akoze ni giki? Ararogose kuko avuze ngo araharira ibyaha, kandi ibyaha biharirwa nande? N'Imana gusa. None hari ikindi tukirondera? Ivyo bariko bivugana hagati yaho nta n'uvyumva. Bayiza mugenzi ati mbe uhora uba muri uwo mugwi? Umugwi w'abicara igaton ntiyayigize neza. Pastori, ikirato ciwe caraheze. Fikasha tumara maji. N'ubutumwa ntibwinjira, ari mu kirato, ari mu ijwi, ari mu wana nk'ubu nuzuye ivyuya, ariko arondera ibivyuya, ari ma critique menshi. Ariko ikibabaje ni critique ihagaze mu vy'Imana, ukarondera appui y'ijambo ry'Imana kugira ngo usambure igikorwa c'Imana. Ivyo rero nibikorwa n'abari hanze, na cane abicaye hajya vyitwa ngo barageze ku rugezo rwo kugira iki? Rwo gutahura. Ndabasabye abenshi barabura umugisha kuko batashatse kwakira ikivuye ku Mana, ahubwo bashatse kubanza gukritika, bakabura imigisha yabo. Abandi bagasohoka bujujwe, we bagasohoka yuzuye iki? Amakritique. Nta kigenda. Umuntu yisoneye aratambagira ukuguru ngo. Niko n'umugore wa Dawidi yagize. Umugore wa Dawidi yinjiye mu makritique y'umugabo wiwe, ahakura umuvumo aho kuhakura umugisha. Imana yari igiye kubahezagira. Rero aka kagwi k'abantu bama begera cyane iby'Imana, mugabo badafise umutima wo gushaka kurondera Imana ngo Imana ihindure ubugingo bwabo, ni babi. Ico novuga, bakeneye kwihana, kandi birashoboka ko bihana. Nta mugisha urimwo. Aba bagabo baricaye, Yesu ntibazi yuko abona ibiri mu mitima yabo, ariko yabikweze kera, yamenye ivy'imviro bariko baravuga. Umvise ibyo avuze, avuze iki? Hajya rero turamufashe. Aheje kuvuga neza na neza yuko we wafise ububasha bwo guharira, yigize Imana, uyu akwiye kwicishwa amabuye, nta yindi. Yesu ati ndumva ivyo muri kumuravuga mu mitima yanyu, mbega igikwiye n'igiki? No kuvuga ngo urabihariwe canke nuko umuntu akira? Kugira ngo ndabamenyeshe yuko umwana w'umuntu afise ububasha bwo guharira ibyaha. Uyu muntu ntahariwe ibyaha gusa, ahubwo agize iki? Arakize n'ingwara. Nashaka kukubwira ngo Yesu ntaharira ibyaha gusa, arakiza n'ingwara. Abavyizera muvuge muti amena. Yesu ntiyaduhaye agakiza gusa, Yesu afise n'ububasha bwo gukiza ingwara. Nta ngwara n'imwe imunanira. Umuremyi w'ijuru n'isi araza agaserire kose mu byo yaremye mu bugingo bwawe, kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha bwo guharira ibyaha. Reka ndamubwire ahaguruke, agende yikorere, kandi ace hehe? Ntace inyuma y'ikigo, ace hehe? Naci imbere yanyu, mumuyihweze, mumurabe neza. Yahora mugaye, ariko atambuke neza, akubita ukuguru, agushitse hasi, abereke yuko jewe simparira ibyaha gusa, ariko ndanakiza n'ingwara. Ndashima Yesu. Yesu ni Imana y'ukuri. Umwizeye ntazopfa rubi. Ariko icambere kimuraje ishinga si ingwara yawe y'umubiri, ariko ikimuraje ishinga ni ingwara y'umutima. Iyo ngwara y'umutima ni icaha. Icaha yagiciriye urubanza ku musaraba,
ku musaraba igorogota niwe yabwiye icyaha ati birarangiye, ntugifise ububasha hejuru ubugingo bw'abana banje, unyizera wese azokizwa niyo yaba yarapfuye, kuko yanyizeye azobaho. Yesu niwe nyishu, niwe rembo ry'ijuru, aharira ibyaha ariko kandi n'indwara azikiza zose. Yesu akiza ibyaha, Yesu akiza indwara. Ndababaza, ujya mugabo baje baturuye ku nderuzo n'aba bagabo bicaye bafise bya bitabo binini binini, ni bande bagwaye kurusha? Abenshi biyumvira indwara z'umubiri, ariko hari indwara z'umutima kandi zitaboneka zibi cyane kurusha. Imana yonyine nizi kubona indwara z'indani mu mitima. Imana idukiza indwara z'umutima, indwara zo guhinyura, indwara zo gushira hasi abantu, indwara z'ubwibone, indwara z'amacakubiri, zimwe ziri ahantu indani udashobora kubona, aho wanka n'umugisha kubera uvuye ku muntu udashaka. Iyo ni indwara mbi. Dukeneye ngo Imana idutabare, idukize indwara y'indani. Abenshi babona bari ku nderuzo, babona bagwaye bacumbagira, babona batabona, ariko hari iyindi ndwara mbi aba bagabo bari bagwaye bajya bari indani mu nzu. Turakeneye ngo Imana idukize. La leçon Yesu yashaka guha, icigwa Yesu yashaka guha bari muri iyo nzu. Mwabonye b'abanyabwenge y'ibyanditswe n'aba mubona imitwe batanguye ngaha, aba babiri bari ngaha bariko barihweza, bariko wumvise ibyo avuze, wumvise ibyo avuze, turamufashe. Icigwa Yesu yashaka gutanga hano nuko Yesu anezerewe n'igikorwa bajya abantu bane bakoze, naho bashobora kuba batandukanye ariko bari bafise intumbero imwe. Nta numwe muri iyo nzu yidoze ati uransubizasha amabati naguze n'inge nazimvye kino gihe, amabuye nakoresheje, isima nakoresheje, murubahutse murasambuye inzu y'abandi. Ariko ibyo ntavyo Yesu yigeze avuga, ariko yabonye ukwizera kw'abo bantu, aravuga ati uku kwizera nyene ni tuko dukeneye muri ino si. Ndakeneye kuba mu bizera barondera inzira kandi bazi ko ahari Imana byose birashoboka. Yesu anezererwa aba bantu, ariko kandi aca hindukirira abari hafi yiwe batigeze bamenya icyo Imana iri kwirakora. Arabibwira ati icigwa nashaka kubaha nuko ntafise ububasha gusa bwo guharira ibyaha. Mwashaka kunyicisha amabuye, ariko reka ndabereke yuko no gukiza indwara mfise ububasha bwo gukiza indwara. Haguruka wikorere inderuzo yawe utahe. Umugabo uyo aca yikorera inderuzo, aca imbere y'abanyabwenge bivyanditswe, arababwira ati Yesu arakomeye. Abantu bari ngaho bavuga bati nukuri ntitwari bwabone ibintu bimeze gutya. Urashaka ko Yesu agutangaza? Urashaka ko Yesu agutangaza? Orosha umutima, kira indwara yo mu mutima, kira indwara yo mu mutima, witege Yesu. Hari aho ushobora kuvuga ati jewe nakuze gutya na gutya, jewe ibi n'ibi n'ibi, jewe sininjira muri ivyo, jewe ndiyubashe. Ariko nashaka kubwira ngo imbere y'icaha, icyaha nico kiguhindura umuntu w'ubusa, kandi inyishu Yesu yarayitanze. Yesu araharira ibyaha agakiza n'indwara. Abenshi bamuza ko kugira ngo abakize indwara, ariko indwara ya mbere kandi ikomeye ni indwara y'icyaha, ni indwara y'umutima. Ndabasabe duce bugufi twiyumvire. Imbere yuko dusenga wiyumvire ku giti cawe, mbega warahariwe ibyaha? Hari abirirwa baragusengera, hari abari ku mitwaro bidasanzwe maze imyaka bagusengera kugira ngo ukire, ukizwe, uharigwe ibyaha, ucike umwana w'Imana. Iyi ni okaziyo nziza yuko witaba umuhamagaro. Yesu aheze imyaka 2000 irenga apfuye ku musaraba kubw'ibyaha byawe. Yararangije igikorwa. Hakenewe ko wemera yuko uri umunyabyaha, ukamuha ibyaha byawe nawe akaguha ukugororoka kwiwe. Uri hagati yacu kumva uvuga uti ndashaka ubuzima bwanje butangura gushasha, nkaba mushasha, nkaharigwa ibyaha, nkatangura ubuzima bushasha hamwe na Kristo Yesu.
nihutiye kubanza gukira umubiri, ariko nkasaba ngo Imana ikize umutima. Inkiza ibyaha nabayemwo, nagendeyemwo, ntigeze nihana by'ukuri. Inkize ni ingwara y'umutima yananiye kwakira umugisha, kuko nicara nkritika, byarangoye nyine nshobora kwakira ikivuye ku Mana. Uvuga uti ndahashize hasi, ndasize byose, ndaje. Haleluya. Yesu yenina y'umutima ndahevye byose. Yesu ndahevye byose, ndahevye byose. Yesu nguha y'umutima ndahevye byose. Ushaka guha ubugingo bwawe Kristo Yesu, uno munsi agaharira ibyaha byawe. Igikorwa ciwe yarakirangije, igisigaye nuko uvyakira ngo akweze amaraso yiwe yeze ibyaha byawe. Uri hagati yacu ukumva ukeneye agakiza no guharirwa ibyaha, uduze urutokiye, kuko no munsi wawe twarabikoze ntitwigera twicuza, ariko no munsi tubaheho neza amahoro n'Imana, nta mutima utwagira. Wowe uduze urutoki ushaka agakiza, guha ubugingo bwawe Yesu no munsi, kuko no munsi ari uwawe, ejo ntahuzi, ariko no munsi ni uwawe. Imana ibaho umugisha. Umu wese ni ku giti ciwe, ni ku giti ciwe, nturabe mugenzawe. Haize imyaka ndabikoze, kandi Yesu yabaye umwizigirwa, yarampariye amnyatura ko ubugingo budashira. Uno munsi mfise ivyizigiro kubana nawe, agenda ntunganya uko bukeye uko bwije. Duzi intoki neza, ndashaka gufashanya namwe amasengesho. Haleluya. Duzi intoki neza. Amen. Haleluya. Ndabasaba aho muhagaze muhaguruke, muhaguruke. Abadugije intoke muhaguruke, ndashaka gufashanya namwe amasengesho. Haleluya. Mwihute muze hano imbere, mwihute mushime Imana ku bwa bene data. Haleluya. Karibu. Karibu, 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 karibu. Yesu, Yesu nguha y'umutima. Raya Mosaya, Shea Mokaya, Raya Mosaya, Raya Mosaya, Lesaya. Yesu numwizigirwa, Yesu araharira, Yesu arakiza. Mutima ndahevye. Haleluya. Ndahevye byose. Abizera amashi menshi ku Mana. Haleluya. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu.
kwizera Yesu niyo ntsinzi ya mbere, niyo ntsinzi ya mbere ikomeye hano ku isi, kuko ahindura ubugingo bwawe, akabakura mu mwiza akabujyana mu muco, ahagarika irupfu agasubizayo ubugingo. Uwamwizeye ntazokwigera maramara. Bene data, ntimuzokwigera mu maramara, mwahisemo kumuha ubugingo bwanyu. Reka dusabe pasteur abafashe. Ndabasabe n'ishengero duhaguruke. Pasteur aragiye gufasha aba bakira Yesu, ariko natwe hari icyo dukwiye gusengera. Mu masengesho yacu turabwira Imana uti Imana, ndakeneye kwizera, ndakeneye gusunikwa n'urukundo, ndakeneye gushishikara, ndakeneye kandi ihishurirwa, ndakeneye kubandanya, ndakeneye kubona uyundi nk'uza kumfasha atari uza kunsambura, ndakeneye nanje kuba umugisha w'uyundi, ndakeneye gushika kuri ya ntumbero imwe yo kureka abandi bakabona Kristo. Mana, nkuriraho inzitizi, nkuriraho gukekeranya, nkuriraho n'izindi nzira zibi. Iloso wampaye nuko udakiza gusa umubiri, ariko ukiza ibyaha ugakiza n'umubiri. Ko nakwizeye Mana, nkiza n'umubiri, nkiza n'umubiri. Turagiye gusengera n'abagwaye, Imana idukize. Wizere, urashobora no gusengera n'uri kure, n'uri kure atari hano. Twumvise ngo ukwizera kw'abajya abantu kwakijije ujya mugwaye. Urasenga wibutse umuntu adarakizwa, umusengere winginga uti Mana, ndasambuje ibimuzibira, ndashaka ngo akubone, akumenye, akwizere. Birashoboka muri Kristo Yesu. Hari ukungena Imana ikurongora, baturongore mu ndirimbo, hanyuma twegera Imana dusenga kumwe wese ugiti ciwe uko arongowe. Urashobora kurongorwa gusenga ubugingo bwawe, urashobora kurongorwa gusengera utarakizwa, urashobora kurongorwa gusengera ingwara yawe kugira ngo Imana yiyerekane. Haleluya. Dufise intumbero imwe, ko Imana yihesha icubahiro mu butandukane bwacu. Hembura, hembura, umurimo muri itwe. Hembura, 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 umurimo muri komeza. Usenge, tenga usenge uti Mwami Yesu, ndaje imbere yawe. Senga, ndashaka umpingure, ndashaka umpindure, ndashaka unkize. Naje imbere yawe ndakwizeye. Hembura, subizamwo Mwami inyota y'ibyawe. Nyambika aho umugwanizi yaciye intege, ndashaka gushishikara. Reya bosaya, ndashaka gushishikara, ndashaka kwizera. Ndaguze uduzo kwizera, duzo kwizera kwanje. Ndashaka kukubona, ndashaka kumva, ndashaka ugendere. Senga, gira ico ugiye, Yesu ari hano. Terura mugenzawe, terura mwene wanyu, terura ujya mugwayi, muterure, muterure masengesho. Shea, Mana twaje, turaguteruriye, turaguteruriye. Abana niwe badashobora kwisengera, wowe urashoboye. Saya
tuje imbere yawe turashaka udukize, udukiriza abacu Mana, ugurura amaso yacu twihweze tubone, hindura Mana uburyo tubone gushasha, rambura ikiganza cyawe Mana ukore ku bagwaye, rambura ikiganza cyawe Mana ukore kuri wese agukeneye, na cyane cyane urwaye Mana umukize, haba indwara y'umutima haba indwara y'umubiri, gukiza kwawe Mana kube ku bugingo bwabo. Yesu niwe twizera, nawe akwizeye amaramaye. Hindura Mana, hindura ishengero ryawe, hindura Mana tukubone, tube motive n'urukundo, ukwizera niducika intege, ariko kandi turondere ishuri ngo rivuye iwawe. Asante Yesu, asante Yesu, turagusenze tukwizeye yuko ukora ibirenge ibyo dusaba Mana, urenza ko ugakora n'ibyo tutasabye, kuko uri Imana, maze icubahiro cyose kibi cyawe ubu nibihe bidashira. Abizera bose tuti haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya. Umbwirire mugenzi wawe uti turatandukanye, ntidusa ariko dufite intumbero imwe, guhesha Imana icubahiro, guhesha Imana icubahiro. Gendera muri izo nkomezi zawe, gendera muri uwo mugisha wawe, genda ubere umugisha abandi. Imana ibahezagire, izibahe indwi nziza. Murakoze.